nari ndaguhamagaye ngaha twari dufise ibibazo je n'uyu muhungu naguhamagaye we kubera kuva basi tukimenyana niwe nabonye muri abagenzi rero urabizi vyaca aho vyatanguriye ndibaza nta kintu na kimwe utazi rero kuva tumenyanye byarashitse turagwa mu cyaha turaryamana vyapfuyemo nyene narasamye maze kubimubwira urumva nta nubwo tugihana ni gwere nta kintu na kimwe ashaka kumva ntashaka kuntahura urumva wowe ari kanyobrija ngo ndayikuremo ngaje narahanse sinumva ko nokora icyaha cyo kuryamana n'umuhungu tutaragira mariage en plus cyo nongira nkuru y'umwana wanje je narahanse ariko ntiturigira tubihuriza ko niyo mpamvu nari nashimye guhamagara wewe nk'umugenzi wacu uzi ibyacu cinjira icyo dufasha umviriza mihoco ndakubwira nkuko yabivuze urazi ko tumaranye igihe dukundanye kandi ndamukunda nawe arankunda mugabo ibintu vyabaye nkuko yabivuze nka jewe nk'umugabo nk'umushere wiwe hari ivyo namubwiye mugabo ntagomba kuvyumva nivyo twaraguye mu caha ico turacemera ariko none ingaruka yavyo umwana ari munda nitwamureka ngo avuke azovukira he jewe ku gatumba nta nitongo fise naho mbaye mu miryango none niyavuka isimbizo zoyikura he ibutura y'umwana nzoyikura he wewe uvyumva gute jena nari niyumviye ko twayikurayo nivyo n'icaha tuzokwireka ariko ndakubaza ikibazo uriyumvisha neza ko nyuma yo gukora icyaha cy'ubusambanyi urumva neza ko kuba ugiye kwica umwana wawe bizoguha amahoro iteka ryose ariko none ico ni kimwe none ubundi bwo niyavuka agapfira hanze kubera inzara hoho si icaha mu bindi hagati y'ibi bibiri ucagura icoroje canke igipfuma mugenzi wanje reka ndakubwire reka kwiyumvira ko hazozaho umwana nivyo urise wiyo umwana bamwiyumvira kuko azobaho ariko ubuzima bw'umuntu bumenywa n'Imana sishobora kugushigikira ngo wice umuntu ntibikunda umwana n'inzira karengana umwana nta kintu na kimwe azi mbeho katakintu na kimwe wari wambwiye uribaza ko ntava ndagushigikira ngo wice umwana ivyo nivyo kuvuga mani erega ivyo sivyo kugenda urararaza n'ubundi twabikubwiye kubera nyene uwari we yagutumye ko nk'umugenzi wanje ariko urumva ko ari ikibazo gikomeye reka ndakubwiye mugenzi wanje ndabizi ko kuva mukundana narabimenye urabizi ko na kenshi bampamagara ngo tujane siko ivyo se warabimbwiye ariko nagira ndakubwiza ukuri sishobora n'ubundi umuntu atari je umuntu afise umutima umuntu yiyumvira uburyo yabayeho n'uburyo ashobora kuba abayeho n'uno munsi n'ukazobaho wundi munsi ntashobora kugushigikira n'akantu gatoya ngo wice umwana bifise n'ingaruka mbi nyinshi nakubwiye ko umwana ari inzira karengana urakora nyumva uri mugenzi wanje reka umwana abeho ushaka kwimvira kumwica utazi icyo azova mwejo benda kubaza nk'uburyo bishika izi saha umuntu akakubwira ati mama wawe yarakoze ibintu bishoboka kugira kwice urumva neza ko uba wishimye mu buzima bwawe kumbure mama yambyaye kuko yabona ko azoshobora kundera ntihora uzi ko uyu munsi uri muri iki gisagara ivyo wari ubizi rero ubuzima ntabwuzi umwana mureka abeho umwana nk'uko nabikubwiye ni inzira karengana ejo bishobora kwanka kindi vayo umukobwa cyangwa ikamuhitana cyangwa akaba ibindi bintu bikamenyekana ko mwagombye kwica umwana bazobafunga uzokwegeye umwana siko bagufunge uzi imyaka bashaka kugufunga nta mpamvu yo gukora amaraso ahubwo tangura gutekereza nk'umuntu w'umugabo uti umwana azobaho ibaza imfura yiwawe nk'umugenzi wa sishora kubikwemerera mihosho mugenzi wanje uzi ko izo manaro mbwiye arizo hari akantu yajeje kuvuga ngo mama wanje iyo nanje yankurayo mba ndihe ubu ako kantu karankoze ko burya kenshi mu buzima turakeneye abagenzi b'ukuri nk'uko kuko hari abandi bagenzi nabibwiye
banyosha kuyikurayo mugabo ciye nibuka ko kazoza k'umwana kamenywa n'Imana ariko iciye kuri twebwe nyene ahubwo fasha ingingo ko guhera ubu nyene ngiye gutangura kwiruka ayo ndose ntaja no mu kirori ahubwo nziganya kugira ngo ntegure kazoza k'umwana nico gituma uri umugenzi w'ukuri uzokwamuko ndetse uzobigirira n'abandi sheri wanje nawe ndagushimiye cyane ko utagize ivyumviro nk'ivy'iwanje kuko vyari bibi ukiyumvira ko tubwirizwa kurera umwana kuko tutazi ico azovamo ndabigushimiye cyane bo urakoze rwose ndagusaba mu kuboko ibisigaye hajya n'umugenzi mwiza nawe arumva kandi kindazi neza ko Imana izokiguhembera shetani ntabura gutera umuntu kamutera ivyumviro atari ivyo ariko Imana ishimwe ko ikugaruye umutima hama ico norenzako ukomeze umwitaho ukomeze umukunda ukomeze umuba hagufi kuko urukundo uzokomeza umwereka n'umwana azokwiyumvamo azomenya ati koko papa arankunda nawe wakoze prince wumva amahoro ndabizi ko bizogenda neza ibizogorana turabagenzi banyu mutse mutubatse mutubwire ko mbona natwe ntuzobura ico duterera ego murakoze Imana ibahezagire ko gusubira kumvikana